twikingire indwara y'akaranda mpox. Ndabaramukije mwese mwitavye inama. Mwaramutse. Nkuko mwavyumvise mu kubararika, uyu munsi turabira hamwe ingene twokwikingira indwara y'akaranda mpox. Ninde none yotubwira bumwe mu buryo bwo kuyikingira? Kutaramuka yaduhana iminu batubwira ko indamusoro y'amahoro yonyine ihagije. Nanje narumvise ko kizira gushurashura. Murakoze. Ndumva ko mukurikirana ibijanye n'iyo ndwara. Ariko reka nanje ndabunganire. Mu kwirinda iyo ndwara y'akaranda mpox, twokaraba neza iminwe n'amazi meza n'isabuni keshi gashoboka. Canke tugakoresha wa muti wica imigera. Kutaramukanya dukoranako mu guhana iminwe, mu guhoberana canke gusomana. Twokwirinda gushurashura nkuko mwabivuze. Twokwirinda gukora ku mugwayi, gukora ku bintu canke ahantu vyandujwe n'ufise uwo mugera. Twokwirinda kubana n'ibitungwa mu nzu, tukirinda gukora ku bikoko bigwaye, ivyipfishije canke kurya inyama zavyo. Kuwahora agwaye umugabo naho yokwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mu kiringo c'amezi 3 asohotse ibitaro kubera imigeri bikiri mu ntanga. Urakoze cane muremesha kiyago. Ivyo tubariye tugiye kubikurikiza maze tubibwire n'abandi. Gutyo twirinde ko iyo ndwara ibandanya irandagata. Ubu n'ubutumwa muhawe n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu. Kingire indwara y'akaranda mpox.